iradukunda ntiworaba Imana yaduhaye Uburundi Imana iradukunda ntiworaba Imana iradukunda ntiworaba Imana yaduhaye twebashiririye Imana iradukunda ntiworaba Imana iradukunda ntiworaba iradukunda ntiworaba Imana yaduhaye Uburundi Imana iradukunda ntiworaba Imana iradukunda ntiworaba Imana yaduhaye twebashiririye Imana iradukunda ntiworaba Imana iradukunda ntiworaba iradukunda ntiworaba Imana yaduhaye Uburundi Imana iradukunda ntiworaba Imana iradukunda ntiworaba Imana yaduhaye twebashiririye Imana iradukunda ntiworaba Imana iradukunda ntiworaba aha turi ku bikorwa rusangi ndizera ko turi imigambwe yose ikorera ngaha mu ntara y'Cibitoke muriko mukora ivyo umugambwe CNDD-FDD ukunda kanatsinda n'abenegihugu batari bake barawutoye kubera bawukundira gukunda iterambere twaje rero kwifatanya namwe tuzi yuko ibikorwa turiko turakora bizoba ingirakamaro ku bana b'Abarundi bose ubwoko bwose intara zose n'imigambwe yose eshe mu ntara zose tubona imigambwe yose ikoranira hamwe iri kwirakora igikorwa c'iteka nk'iki nagira rero mbonera akaryo ko gushimira leta y'u Burundi leta y'u Burundi irongowe n'imboneza nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza turashimira leta arongoye nimboneza kandi n'abarongoye baramufatirwa akarorero barakora ibikorwa badahiga imanga umuntu ariko araraba ingene Uburundi busigaye buyagayaga ntiyokwiyumvira ko vyakozwe n'Abarundi ubu hariho n'abari barase no gufata mu mugongo Burundi basigaye ngira ngo ubu bamaramara bati none twakoze iki nico ituma rero ndabateye intege mubandanye mukora mu Burundi bwose twibandaniriza ibikorwa dutera imbere nakare nitwoza kuraba abinyuma y'urugo barabivuga neza bati ingeso y'urugo ntiyubaka urundi ntituze rero twame tuzerinze murazi yuko n'Imana ifasha uwifashije twicaye nta na kimwe tuzovamwo
nico gituma rero dushimira leta kuri uwo mugambi. Nivyo leta irakora uko ishoboye, abene gihugu murakora uko mushoboye, muga turazi ko intumva ziriho. Hariho abantu bagira umujinya iyo babonye ingene turiko turakora, ingene babonye turiko turatera imbere. Ibinebwe niko bimeze, ntagire ibinebwe bizobaca inkokora. Ibinebwe ni vya bindi birondera ivyo bifungura gusa vyicaye. Muri iki gihuhusi gihitiye hariho abantu bahenzwe, barabatera ubwoba, babaca ivutu, baca bahungira aho hakurya. Ntibahunze ari uko batoteza, bahunze gusa kubera igihuha ngo amatora niyaba hazoba ibi n'ibi. Noneho rero nagira ndababwire yuko amatora yarabaye, yaraheze, ivyo babahenze ko bizoba ntivyabaye kandi nta bizoba. Nagira rero ndabakebure abo bahunze bose. Ndazi ngaha mwebwe murashobora kuba mufise udutelefone tw'abari hajya hakurya, murabatera kamo muti vya bindi wari uzi ko bizoba ntivyabaye kandi nta bizoba, garuka dukorera igihugu cacu. Jewe nta kindi novuga atari ukubakebura, ndababwira yuko hajya bari mu makambi y'impunzi canke abo basavye indaro mu mihana, nta kindi bazohakura atari ukuguma basega gusa. Amatwi asumira nta n'akazi babaha, no kwicara ngaho barindira yuko pame na sere babagaburira. Nimwiyumvire umuntu atari kimuga akaguma asegerereza. Bene gihugu bo mu Cibitoki, nitubatera kamo bagaruke mu ngo zabo. Twarabonye n'abandi b'abanyepolitike, bamwe bakunda politike iyo babona bafise ivyicaro, iyo babonye batabironka baca biruka hanze bati ndagowe, bariko barampiga mugataha uriko arabahiga. Nabo nyene nagira ndabakebure, burya bwenge bajanye bamenye ko ari ubwenge leta y'u Burundi yari yabahaye, yarabigishije kuva mu bwana, irabarera barakura. None hageze aho boyikoreye ubwenge bwabo bacabujana hanze. Abanyepolitike rero bagiye hanze bahunga ubusa. Hariho abahunze ngo nuko batagira ivyicaro, hari n'abandi bagiye bazi yuko Uburundi butarahinduka, bazi yuko mu Burundi bagifatira abantu mu kivunga. Twarabibonye, hariho abahunze bavuga ngo ko mugenzanje yakoze ikibi na jewe bazohava banjaniranya uwacarahunga. Yibajije yuko turi muri bya bihe twahora umugenzo w'u Burundi ari ukujaniranya ngo banaka. Ubu rero siko bikimeze. Uburundi bwaratashwe n'ubutungane nyabwo, umwe wese afatirwa ku cyaha yakoze. Umuntu wese azi rero ko yahunze, yibaza ngo nuko mugenzi we yacumuye buhava bamujaniranya, nagaruke umwe wese ahanwa ku cyaha ciwe, ntawuhanirwa uwundi. Hariho abahora bavuga bati twabuze uwuturindisha uwuduhanura. Jewe rero nk'umugambwe watowe n'abene gihugu benshi, umugambwe no muri leta ufiseyo benshi, ndabahumurije ndababwire yuko atanumwe ariko arabatoteza. Nibagaruke mu gihugu c'amavukiro bagikorere, bateze imbere ugwaruka nk'uko nabo abakurambere babateje imbere. Hariho nivyo n'abahunze ubutungane, nibamenye yuko kw'isi yose ubutungane ntibuhungwa. Impera n'imperuka ubutungane burakora. Rero
twosaba ibihugu navyo nyene vyabahaye indaro ko vyomenya ko ari inkozi z'ikibi, kurya bakoreye ikibi Burundi niko bashobora gukorera ikibi n'abandi, kuko ingeso yabo ntibiramenyekana ko bayihevye. Abo rero nibamenye yuko umwe wese ategerezwa kwishura icaha aba yarakoze. Nagira rero kandi nkebure mwebwe abene gihugu, murazi yuko inzara izaragiza, muga mwibuke yuko atawuri marima aho yarimye. Iyo utaye isaha yo gukora ucumenya yuko uzosonza umwanya ungana niyo saha nyene wataye. Nagira ndabahanure abagenzi banje, inshuti, bave kumarigara, bave kumarigara, bijukira ibikorwa. Nta urima yari marimye, umukozi ntarigera asonza, hasonza intarima. Iyo ushonje naho murazi inzara kumwe nabivuga irazaragiza. Inzara itera inzigo. Nico gituma rero nitwaba dushaka amahoro n'umutekano birama, nitwijukire ibikorwa kugira ngo twiteze imbere, twongere duteze imbere igihugu cacu.